Nshuti bagenzi turabaramukije. Intara ya Bujumbura yarateye imbere birashimwa. Mbere umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene cyubahiro Petero Nkurunziza akaba yarahateye iteka mu kugurura icese byaharanguriwe mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 55 irangiye u Burundi buhabuje intayo kwikukira. Kwigenekerezo rya 21 mukakaro umwaka w'2017 Umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Petero Nkurunziza yaragendeye komine Mutambu mu ntara ya Bujumbura ku musozi wa Gakara aho yugurura icese ishira hamwe ryitwa Rainbow ricukura ivu ry'agaciro maze bakarihingura rikavamwo ivyuma bikoreshwa mu miduga n'ibindi. Iryo vu ry'agaciro ni ryambere muri Afrika nzima. Vyongeye mu buremere iryo vu ni ryambere ku isi. Ripima ibice 54% hagakurikira Ubushinwa 26%. Iryo shira hamwe Rainbow rifise intumbero yo kuzocukura amatoni ibihumbi 5 ku mwaka. Murumva yuko iryo shira hamwe rizotanga akazi kuri bene gihugu benshi bo muri iyo komine ya Mutambu. Umukuru w'igihugu yarashimye ivyo bikorwa ati ubwo butare bw'akabuyenge kagakata ni imboneka rimwe ku isi yose ngo abanyamutambu bari kugahiye. Byanditswe mu isi no mu ijuru yuko mu Burundi ari ubutare bwa mbere ku isi bwitwa akabuyenge kagataka kimboneka rimwe. Tubona abashimira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bahagwira imubabaro n'Imana igwiza umugisha. Kwimutare rero twashaka kuvuga yuko Barundi ahibere ni heza. Mwavyumvise yuko n'ujya mushakashatsi n'ujya mukuru w'ishira hamwe yuko ubutare ngabo Burundi bushobora kuza guteza imbere igihugu byo budasanzwe aruhande yo kurima n'ukoroka. Ako murumva icyo kintu kibaye kuva ko ubutare bwa mbere muri Afrika biri bucugurwa buhereye mu Burundi bwa mbere. Kigira kabiri naco si ubutare busanzwe mwumvise ko igihugu ca mbere ku isi gifise ubwo butare gitwa kakabuyenge kagataka kimboneka rimwe. Ahantu bari buri ni mu Bushinwa. Mugabo mwumvise Burundi ubutare batoye mu Burundi akanovera karimo gashaka ku 54 n'igice 3%. Abatwababa abashinwa ni ibice 226. Muzo so kwera ko umuntu nomwe aza kubonona kano gahimana bahaye. Banyabujumbura batakambije ndabazi. Arana bafite imitwe yoroshe batazi gutandukanya icyansi mu ruro. Gira ubwenge Imana irabibutse. Murazo mwakarire nta matara nta mazi nta mabarabara none Imana ibahaye. Nimuzobera kuzimira bushe gahakeye. Ngaho ntara ya Bujumbura abantu bakora kuzimira cyane. Abantu baza kuzimiza abantu ngaha mu ntara ya Bujumbura. Nta murazoba ibintu bingana n'Imana ibahaye. Ubutari Imana ibahaye nta muntu muzoba. Sebarundi yabwiye abanyamutambu yuko vyanka vyakunda bazoronka amabarabara meza nk'ahandi hose. Mutegerezwa kuronka amabarabara meza cyane ngaho mu ntara ya Bujumbura. Ategerezwa kuboneka amafaranga abonetse tuzoraza kwinjira tugira kigoro n'imiburi basi bati ibice 10% buri mwaka tubakibarabara gatonga tumeze mu rongo muririnda abantu bakazimiza
inzira zose bocamwo, ibihengeri byose bucamwo muzibire, kuko bariho. Hari abantu batanezerejwe na bino vyiza. Guhera umunsi muhanga amaso musenge Imana ije muranga, kubera zino ngabano muronse zabera umugisha, muve mu bukene namwe mutumye nk'abandi. Iryo shirahamwe ryarateguye ihiganwa ry'umupira w'amaguru. Umurwi wo mu Kabezi niwo watahukanye intsinzi, baca bahabwa igikombe, abandi baronswa utundi dushimwe. Umukuru w'igihugu yari yabanje kugurura ishure ry'imyuga ryo ngaho nyene mu Gakara. Sebarundi yagiye asangije imifuko y'umuceri ku banyagihugu bafise amikoro make. Si ivyo gusa, umukuru w'igihugu yarashitse mu Kabezi mu bikorwa byo kugurura icese, ishure ryubatswe n'ishirahamwe Youth with a Mission. Ni ishure riteye igomwe, rizoba rigizwe n'ibice bitatu: igice c'amashure mato mato, ayisumbuye be n'ay'imyuga. Kubera ibikorwa vyiza bimuranga, Perezida Nkurunziza yagiye agabanya inka nziza. Kuwa gatandatu genekerezo rya 22 mukakaro, umukuru w'igihugu yaragendeye zone Nyambuye, komine Isare, aho ni mu ntara ya Bujumbura. Yaharanguriye imirimo itandukanye mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 55 irangiye Uburundi bwikukiye. Yatangiye kugurura icese ishure shingiro Inyambuye. Iryo shure rigizwe n'ibirasi 13, rikaba rije gusahiriza abanyeshure bagira ingendo ndende baja ku ishure. Iryo shure ryubatswe n'abene gihugu b'inyambuye bafashwe mu mugongo na leta y'u Burundi ibicishije mu biro vya nyenicubahiro umukuru w'igihugu. Ishirahamwe ry'imvukira za Nyambuye mu gukenguruka bahaye nyenicubahiro umukuru w'igihugu urupapuro rw'iteka. Hamwe n'inka bamugabiye bise yamuhuza. Arayigabanye izuba ryaka aturabona wiyoboye icyamanuka itera ija Bujumbura. Nyenicubahiro Petero Nkurunziza
yaragaragaje umunezero afise wo gusubira kugendera zone Nyambuye aho yamaze imyaka 4 yose mu gihe c'intambara Uburundi bwaciyemwo. Yarabakeje kuri iyo shure ryiza biyubakiye n'ingene bateje imbere iyo zone ugereranije nuko hari hameze mu myaka iheze. Kw'izina ry'umuryango wiwe yaciye yemera kuronsa iryo shure umuyaga nkuba uturutse ku mishwarara y'izuba. Nanezere kubona aha mu Nyambuye hasho kwa amashuri meza nkaya. Ico gihe muri 1994 na 5 na 6 7 amashuri yari ngaha murazi ukuntu yarameze. Abana biga ngaha ntibiga kuko biga baragora n'imbaraga gusa. Ariko Imana ishimwe no munsi gusa amashuri ari misima meza cyane. Kandi kubera yuko mwamfashe neza mu gihe atamatara araza aya mashuri meza twubatse nagomba kubabwira yuko giye kwarukira amatara y'izuba abana biga avuye aho nyenicubahiro Petero Nkurunziza yaciye aja kugacimbira Igiterama aho yagenze urugendo rutari ruto n'amaguru aja bukimyonga agenda kuramutsa imiryango y'abamufashije mu gihe igihugu cari mu bihe by'intambara. Muri abo harimwo umuryango wa Odilo baredetse bamwakiriye mu nzu bararonka n'akanya ko kuganira bicaranye. Eka aho yaca hose mu nzira yagenda araramukanya n'abene gihugu yasanga bamutegereye bahimbawe no gusubira kumubona. Ahandi nyenicubahiro Umukuru w'igihugu yagiye ni mu gacimbira Iramba aho yuguruye icese ivuriro rije kugabaniriza urugendo abagwayi bahora bagira mu kuja kwivuza. Ahejeje yaciye asanga bene gihugu bamurindiriye kuri uwo mutumba. Yaragemuriye imiryango 362 y'abantu bafise amikoro make nk'uko mubibona. Mu kurangiza urwo rugendo umukuru w'igihugu yaciye amanuka imitumba ya Nyambuye n'amaguru agenda aramutsa bene gihugu yongera yiyibutsa amayira yahora acamwo mu gihe c'intambara gushika ashike ku itangi y'amazi ku Mutanga. Byari bihimbaye ijisho. Olha, caralho.
Bueno, hoy te sigue, no, yo voy a contar el mito que yo sigue muy. Era quiero buena muchacha. Umunsi ugira gatatu umukuru w'igihugu nyenicubare Petero Nkurunziza yabandanije kugendera intara ya Bujumbura mu guhimbaza imyaka 55 yaciye Uburundi bwikukiye. Hari haramukiwe komine Mugongomanga, Nyabiraba na Kanyosha. Muri komine ya Mugongomanga, President Nkurunziza yaruguruye icese ikigo c'amashure y'imyuga. Komine Mugongomanga yaramugabiye inyana y'inka yitwa y'amahoro ku bikorwa bishimishije yakoreye abanyamugongomanga. Aragabanye afande Sebarundi ahaciye hose arafasha abafise amikoro make akabasangiza ibifungurwa bizoba maze kabiri. Muri komine ya Nyabiraba nyenicubahiro Petero Nkurunziza yarifatanije n'abene gihugu mu kubaka ishuri rizoba rigeretseko gatatu rikazoba rifise ibirasi 12. Naho nyene Sebarundi ntiyirengagije abafise amikoro make. Muri zone ya Kiyenzi aho ni muri komine ya Kanyosha, umukuru w'igihugu yaruguruye inzu y'igorofa ikaba ari biro vya zone Kiyenzi. Mwirabire namwe igituma President Nkurunziza yavuze yuko mu myaka 15 iri imbere intara ya Bujumbura izoba isumba iterambere izindi ntara zose. Naho nyene umukuru w'igihugu yagiye agabanya inka bise y'amahoro kubera ubwira n'umutima wo gukunda ibikorwa be no kugarukana amahoro mu bonse rimwe bimuranga.
Umushikiranganji ajejwe iterambere ry'amakomine niwe yashinzwe kuraba ivyerekeye iterambere mu ntara ya Bujumbura, aho hose yaba ari kumwe n'umukuru w'igihugu, nawe nyene akaba yarashimiwe kubwira n'ubukerebutsi afise mu guteza imbere intara ya Bujumbura. Amashi menshi nawe ati zone ya Kiyenzi yari yaratabaguritse, none harageze yuko mwamirira kure abangushi kuko muryamanya agahiye kivu ry'agaciro kajyamye umutambu mu ntara iwanyu, mwongere mwubaka intara yanyu nk'uko mwubatse igisagara ca Bujumbura. Turabakeje mwebwe abenegihugu ngaha muri komine ya Kanyosha, cane ngaha muri zone ya Kiyenzi, ku ntambwe nziza mumaze gushikako kwiterambere, kuko kuronka amahoro umutekano ni kimwe, kuyakamisha n'ikindi kintu. Mwaratawe neza yuko rero kuronka amahoro ari kimwe, uca muyakamisha imigambi y'iterambere ari ikindi kintu. Nico tubona munsi rero tunezewe cyane kubona ko twaje kwinjira iyi zone, ibiro vya zone mwubatse atayitaniye n'ubushikiranganje. Ibikorwa mugiye kurangura n'imitima y'abenegihugu yo ngaha muri zone Kiyenzi, mugira imitima myiza kandi kundi ibikorwa isa n'ijya zone duje kugurura. Naho nyene se Barundi yarafashije abafise amikoro make mu kubasangiza imifuko y'umuceri. Muri zone ya Rushubi naho nyene umukuru w'igihugu yarashitseyo kuharangurira ibikorwa byo guhimbaza imyaka 55 irangiye Uburundi bwikukiye. Perezida Nkurunziza yuguriye icese ikigo c'amashure y'imyuga. Abanyarushubi baciye bamugabira inka yitwa y'amahoro, kanatsinda umukozi mwiza aberwa no gushimirwa. Bidashoboka ibitokera bijya mivuga biva ngaha kubera hari amahoro, kuko ubwambere atamahoro ahari wasanga harabaza kwiha, ubu ntabiha bose bararima bakana ivyabo bikomeye cyane. Ubu usanga n'abakenyezi babyara n'ubushuri kubera hari amahoro. Amashi basha n'ukuri ariko ikiganiro dushoboye kurera mama kidisake ibiro 15 amashi menshi Ese gitoye gipime tero zibiri basha peka cavuye hehe amashi menshi akora kamaro k'amahoro. Amakomine amadirisa camwo tugenda tumugabira basha azomara nk'amezi nk'atatu. Amashi menshi Umukuru w'igihugu yaciye yugurura ikigo ndangakaranga c'urwaruka cubatswe n'umurundi aba mu gihugu ca Hollande. Nicubahiro Petero Nkurunziza yarabandanije ibikorwa rusangi ku ishuri ry'akarorero ryo muri zone ya Kamenge muri komine ya Ntahangwa, eka n'ishure ry'akarorero koko. Bakira mwiterambere kuri mu mahoro n'umutekano. Intara ya Bujumbura yaratewe iteka bikomeye, kanatsinda irabikwiye uravye iterambere riharangwa, ari naco gituma komine Mutimbuzi nayo nyene yashikiriwe guterwa iryo teka. Hari kwigenekerezo rya 25 mukakaro, aho umukuru w'igihugu yaje kwifatanya n'abanyagasenyi mu bikorwa by'iterambere ku ishure ririko rirubakwa ya Ecofo Gasenyi, aho ni muri zone ya Rubirizi muri komine ya Mutimbuzi. Ibyo bikorwa byarabandanije no ku ishure ririko rirubakwa
ryitwa La Préférence. Iryo shure ririko ryubakwa n'ishirahamwe ry'abakenyezi Mika, rikazoba rifise ibice bitatu: ishure ry'abana bakiri bato maternelle, primaire n'ishure shingiro. Iyo shirahamwe Mika rifise ihangiro ryo guteza imbere umukenyezi mu ndongozi z'igihugu. Urwo rugendo rwarangiye mu Kajaga, aho nyenicubahiro yugurura icese ishure riteye igomwe Mwirabire. Nyenicubahiro Petero Nkurunziza akora ibikora inka, ari naco gituma ahaciye hose baramukeza kandi bakamugabira. Nawati ko mwashimye ibikorwa twakoze, tugiye kugwiza na 10 ivyo twahora dukora. Twaje kubashimira yuko mwamaze gutahura yuko iyo dufise amahoro n'umutekano nuko yakamisha ibikorwa by'iterambere. Kandi murabona abantu bashize hamwe bahuriye ku kivi, imigambi iranyaruka. Imana ibasubirize aho mwakuye. Tujye gukoresha inshuro 10 ingubu twadukoresha mu kubashigikira. Kujya mwadushimiye natwe tubashimire mu migambi y'iterambere. Naco muzobura, Imana izodushoboza turi ngaha tuzokizana kubakina. Sebarundi afise n'umutima w'urukundo, ahaciye hose yagenda arafasha imiryango ifise amikoro make. No kuri uyu mutima wa kivyeyi dusozereko iki kiganiro. Imana ibandanye ziga mu Burundi naho kumvise.